Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ijambo nshaka yuko dusangira riri muri Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 imirongo wa 15 wa 14 15 na 16. Iri jambo nagise ubushobozi bw'urukundo, ubushobozi bw'urukundo. Ariko rero naguma niyumvira kuri iryo jambo ubushobozi bw'urukundo, ntinari kugita ingaruka ziva mu rukundo, nari kugita bon en fait n'ubushobozi bw'urukundo, ibindi muragenda mwuzuza, siko? Yesu ashimwe cyane, amen. Rero iri niryo jambo tuza gusangira hamwe uno munsi. Ariko kandi mbere yuko nja muri iryo jambo dusoma, ndashaka yuko mvuga gatoya kuri iri jambo twita urukundo. Iri jambo twita urukundo cyangwa tuvuga urukundo ni ijambo risobanurwa mu buryo butandukanye. Ni ijambo dukoresha mu mvugo isanzwe iminsi yose, ni ijambo riri hafi cyane, riri ku rurimi rwacu igihe cyose. Tubwira abana yuko tubakunda, tubwira abo twubakanye yuko tubakunda, tubwira abavyeyi bacu yuko tubakunda, tubwira abagenzi bacu yuko tubakunda. Ni ijambo riri hafi tukama dukoresha. Ariko rero iri jambo twege dukoresha tuvuga ngo urukundo rifise insobanuro nyinshi zitandukanye. Iyo umuhungu abwiye umukobwa ngo ndagukunda, cyangwa umukobwa akabwira umuhungu ngo ndagukunda, tuvyita ngo ni urukundo, ariko kenshi biba ari ibintu bihagaze ku vyifuzo. Umuhungu yifuza umukobwa, umukobwa akifuza umuhungu, hanyuma tugaca tuvyita ngo ni urukundo. Ivyo rero navyo nyene bifise icyo bikora ku buzima bwacu, kuko warinze uvuga ngo uramukunda, hari ikiguzi bitangira, kandi nawe hari icyo uba umwitezeko, kuko umvugo muri ko murakoresha ni imvugo ivuga ngo ndagukunda. Ikibazo kenshi nabonye ni uko iyo ari icyo ngicyo turiko turita urukundo, ejo uzosanga hariho ubundi kumbure ari nico arusha wa wundi wari wabwiye ubwa mbere yuko umukunda, hanyuma ugaca ubihindura, rya jambo ukarikura kuri uriya ukarijana ku wundi, ugatangura kubibwira uwundi. Okay? Irindi jambo naryo rikoreshwa mu rukundo ni ijambo kenshi rihagaze ku migenderanire hagati y'abavyeyi n'abana, abana n'abavyeyi. Iriya migenderanire iri hagati y'abavyeyi n'abana, n'abana n'abavyeyi, nayo nyene tuyita urukundo, siko? Iriya affection bihari tuyita urukundo. Nayo nyene ifise inkomezi, kubera yuko baranavuga ngo umuvyeyi arashobora kwigura umwana wiwe, ngo umuvyeyi arashobora kwemera agapfa. Nakuze bambwira muhira ngo reka sha, ngo umuvyeyi ni arurira ku rutoki, no arurira ku rutaro urire ku rutoki. Mu yindi vuga umuvyeyi arashobora kwemera gusonza ariko abana bahage, bakwereka combien hariho ikiguzi kiri muri iyo migenderanire. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo umugore arashobora kwibagira umwana wiwe yavyaye. Hamwe hoho muri Bibiliya aranatubwira kubera inzara, kubera kigoyi yateye, umugore yafashe umwana wiwe arabaga neza, arateka, arafungura kugira ngo arabe yuko yo bararamuka kabiri. Ivyo rero ntabwo ari ivyanditswe muri Bibiliya, ayo makuru arazwi yuko bibaho ngaha hagati muri twebwe muri ibi bihugu vyacu, siko? Akabaho n'urundi rukundo ruri ijambo ryitwa tuvuga urukundo ruhagaze hagati y'abagenzi, abavukanyi,
imigenderanire ufitanye n'abandi, imigenderanire ufitanye nabo twita ngo n'abagenzi bacu cyangwa abo twita ngo n'abavukanyi, abo dufise icyo duhuje, abo iyo migenderanire nayo tukayita urukundo. Ariko kandi hari urundi rugezo rw'urukundo. Iri jambo nagumye naryiyumviriye ko ofete muri Bibiliya iyo bariko baravuga kuri urwo rukundo bavuga ijambo agape, niryo jambo bakoresha. Nshaka yuko mumvirija iki kintu. Iri jambo agape ni ijambo riva mu Kigiriki rishaka kuvuga ku rukundo ruri hagati y'Imana n'umuntu n'Imana. Mumve neza, n'urukundo ruri hagati y'Imana n'umuntu, bitangurana n'Imana, y'Imana n'umuntu, hanyuma bigaca biza ku muntu n'Imana. Ikintu rero gitangaje kuri iryo jambo nuko ni ijambo ryatanguranye n'ubukristo. Ni ijambo ry'Ikigiriki ariko ntiryigera rikoreshwa mbere y'ubukristo. Abagiriki bari bafise Imana basenga, bari bafise Imana bubaha, basenga, bavenera mu buzima bwabo. Ariko igitangaje nuko hagati y'imigenderanire y'izo mana nabo agape ntayari ihari. Agape yaje kuza mu gihe Kristo yashoboye kuza agacungurira abari mu isi Imana. Nico gihe hatanguye kuvugwa ijambo agape. Kubera iki? Kuko mu gihe cy'ivyo bigirwamana ntabwo ari ibigirwamana vyaronderaga abantu, ahubwo n'abantu baronderaga ibigirwamana ku vy'ivyo baza kubikurako. Ariko vyari ibintu bitangaje yuko Imana iza mu bantu ikabana nabo. Arsene yatubwiye ukungene ivyo bigirwamana na nubwo vyagendaga barabiterura bakabijana aho bikwiye kuja, kuko malgré amaguru ntivyashoboraga gutambuka, amaboko ntaco vyakoraga, amaso ntivyabonaga, akanwa ntivyavugaga. Rero hari hakwiye Imana nzima. Iyo Mana nzima ni Imana ifitanye imigenderanire, ntabwo ari ikigirwamana tuza juste tukikubitsa imbere ataco kiza gukora ku buzima bwacu. Ni Imana y'imigenderanire. Rero iyo Mana y'imigenderanire imaze kuza ikaza mu bantu ikabana nabo, hama ikanakora ikintu ata muntu n'umwe yokoze kugira ngo umuntu bikunde nawe nyene ashobore kuyegera. Cette fois-ci apana hari ico yishaka ko, ariko kubw'urukundo niho haciye havuka ijambo agape. Yesu ashimwe cyane. Iri rero nigo rukundo, nigo rukundo, ni nayo fatiro y'urukundo. Hirya y'urwo rukundo ibindi vyose bifise aho bigarukira. Ejo bundi nandiko ndaganira n'umuntu, uwo muntu yari yakiriye se wabo muhira aje kwivuza avuye ruguru. Hanyuma turaganira, arambwira ati uyu data wacu niwe muhungu bavukana na papa, ariko kandi uyu muhungu bavukana na papa ntabwo bavukana na papa kuri papa, bavukana na papa kuri mama. Kuko igihe mama yaje, igihe mama yagiye kubaka amufise, rero baca umva abo baravuga. Ikintu kimwe yambwiye niki, ni ubundi iyo batari kuba ari abantu bakijijwe, iyo batari kuba ari abantu bubaha Imana, uyu ntiyari gutorana muhira kwa papa. Uyu bari kumubwira ati jya kurondera so, uje gushaka itongo kwa so, ibi vyose ni vy'iwanje. Ariko nyamuntu, kuko bose bakijijwe barezwe n'umuvyeyi yakijijwe, nyamuvyeyi yakijijwe abarera naho azi yuko atari umwana wiwe yavyaye w'amaraso, amubwira ati uyu ni mukuru wawe. Igihe cyo kugabura nyamuvyeyi yaramaze gupfa, wawundi avuga ati uyu ni mukuru wanje, tuza gukubita umupanga hagati. Yesu ashimwe cyane. Ofete ico nico ndiko ndashaka kuvuga. Ikindi cyose cyitwa urukundo kidahagaze ku rukundo rw'Imana ntabwo ari urukundo. Niyo mpamvu twumva uretse abo babiri abavukana kuri papa na mama, tureka abavukana kuri papa na mama, amahasa bashobora gufata imipanga bagatemana
bafitongo. Kubera iki? Kuko icyo twita urukundo kitari urukundo rw'Imana, kitavuye muri urwo rukundo rw'Imana yaje muri twebwe bikaduhesha uburenganzira bwo kubana nayo, urwo ntabwo ari urukundo. Ilfo yuko tubishakira rero ayandi mazina, siko se? Ariko rero nibaza yuko mumaze kumva iri jambo, mumaze kumva iri jambo ngo ntacyo bitwaye naho urugendo rwoba rurerure gute, ntacyo bitwaye naho umutwaro woba uremereye gute, igihe uzi yuko ari urukundo wikoreye nturuha. Mumaze kumva iryo jambo rero, iyo ari urukundo, reka ndakubwire, nta kuruha kuba guhari. Umuntu abaho ubuzima buryoshe, umuntu abaho ubuzima butekanye, umuntu abaho ubuzima aguwe neza, ari satisfait, ari abunga. Yesu ashimwe cyane, kuko ari urukundo utwaye, nta kintu na kimwe bikubuza. Munyemerere nsome ano majambo rero. Ni Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 ndasoma mbere umurongo wa 14. Zaburi ya 91 umurongo wa 14 havuga ngo, kuko yankunze akaramata nicyo gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Kuko yankunze akaramata akamenya n'izina ryanje. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni Imana iri kwiravuga, ivuga ku muntu. Uwo muntu ashobora kuba ari wowe muri iki gitondo. Abani, kuko wankunze akaramata ukamenya izina ryanje. Ariko rero nshaka yuko mwumva iki kintu. Igihe cyose numva yuko novuga kugukunda Imana, binzana iminsi yose mu gushiraho urufatiro rw'urukundo Imana inkunda. Igihe cyose numva yuko no gutumirira gukunda Imana, ntangura gushiraho urufatiro rw'urukundo Imana igukunda. Kubera yuko urukundo dukunda Imana ni ingaruka cyangwa ni umwimbu cyangwa ni icamwa kiva mu rukundo Imana idukunda. Iyo atari urukundo Imana idukunda, urukundo rwacu ku Mana ntacyo ruba rurico. Imana dufashe cyane. Bitavuye mu rukundo Imana idukunda, urukundo twege dukunda Imana ntacyo ruba rurico. Niyo mpamvu rimwe umuntu umwe yakundaga kuzinduka kare cyane mu gitondo aza gusenga muri prière matinale. Ntabwo ari ngaha, ni mutangure kumuyumvira. Nyamuntu yazindukaga kare aza gusenga, hanyuma rimwe baramubaza ati, ko tutakikubona muri prière matinale? Nireka shangwa Imana yaranyishuye ivyo nayisabaga. Mu yindi mvugo, impamvu yanje yo gukora biriya nakoraga vyose abantu bakabona ukungene nkunda Imana, zari impamvu zuko Imana ikora mu mufuko wayo ikankora mu ntoki. Nuko murabona icyo kintu. Niyo mpamvu nta rukundo twege dushobora gukunda Imana rutavuye mu rukundo Imana igize gute? Imana idukunda. Yesu ashimwe cyane. Naha rero nshaka yuko mwumva, Imana iragukunda. Kubera ko Imana igukunda, Imana igukunda kuko ari kamere yayo. Imana iragukunda kuko ari rukundo. Ijambo ry'Imana riravuga mu cyete cya mbere Yohana yanditse igice cya 4:8, hatangura avuga ngo udakunda mwene se uyo nguyo ngo ntabwo abakunda Imana. Kubera yuko Imana ari rukundo. Imana kamere yayo ni rukundo. Niyo mpamvu rero nshaka yuko wumva iki kintu. Kuba Imana ari rukundo, vyarashobokaga yuko Imana ntabwo ikunda gusa, ni rukundo rero. Kuko ari rukundo, niyo mpamvu Imana ishobora ubwayo kugaragaza urukundo rwayo mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika. Ijambo ry'Imana riratubwira Yohana 3:16, siko uyu murongo turawumenyereye cyane. Urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga
umwana wayo w'ikinege. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rwatumye Imana ikora ikintu. Mu Baroma 5:8 ijambo ry'Imana riho rikavuga ngo tukira abanyavyaha, tukira abo kurakirwa, tukira abo gupfa rubi, twaramaze gucirwaho iteka urubanza rwo gupfa. Imana itwereka yuko idukunda, irungika Yesu Kristo apfa mu gishingo cyacu. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira iki kintu. Deux fois hari igihe twebwe iyo turavye umuntu tukaraba amarorerwa yakoze mu buzima, tukaraba ivyaha n'amabi yakoze mu buzima, tugaca dukonkluwa tuvuga tuti uyu nta kizovamo. Ariko reka ndakubwire yuko nta kintu na kimwe umuntu akora kidashobora gutwikirwa n'urukundo rw'Imana. Nimba uri ngaha ukaba uje ngaha muri life center kugira ngo wapeze conscience yawe kubw'amabi uzi yuko wakoze, ntabwo ari igihamana, nuko Imana igukunda. Urakunzwe. Yesu ashimwe cyane. Mu kubiguprova, mu kubikwemeza, mu kubikugaragariza, Yesu Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo wowe n'ubu gipfa rubi ariko uhabwe ubugingo budashira. Uru n'urukundo rw'Imana. Rero urukundo ruratanga. Imana yagaragaje urwo rukundo mu gutanga. Ugutanga ndabivuga muri ubu buryo bubiri. Imana yatanze yitanze. Uru n'urugezo rwa mbere. Kubw'urukundo Imana yaritanze. Ni muri Yesu Kristo Imana yihaye abari mwisi. Ni muri Yesu Kristo Imana yatwihaye, yakwihaye, yanyihaye. Ibingibi bimviramo gutsindanishirizwa. Ibingibi bikuviramo gutsindanishirizwa, bikuviramo kubabarirwa ivyaha, bikuviramo kwitwa umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yaritanze. Ariko kandi nyuma yo kwitanga Imana irasubira kandi iranatanga ibikwiriye kubwo kubaho neza kwawe, kubwo kubaho neza kwanje. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abaroma mu gice 8:32 abandikira babwira ngo nimba itimanye umwana wayo, reka nkoreshe imvugo, nimba yaraduhaye umwana wayo, nimba yaratwihaye yo ubwayo, izobura ite kuduhana ibindi vyose dukeneye muri ubu buzima. Yesu ashimwe cyane. Ntiyakwihaye gusa, ahubwo yaranaguhaye provision kugira ngo mu kubaho kwawe hano mu isi ubeho wuzuye. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Rero iyo umuntu amaze gutahura urukundo rw'Imana yuko ari go rufatiro, yuko ari ryo soko, umuntu avoma iryo soko, avoma muri iryo soko arivoma mu go rukundo, arivoma mu ico kidudu bizamwo. Iki ngiki nico rero natwe gukunda. Mumvirize ijambo twasomye havuga ngo mu Kirundi havuga ngo kuko cyangwa kubera yuko yankunze, muca mumva yuko hari ibindi biza gukurikira. Ibi rero kenshi nivyo duha agaciro. Duha agaciro ivyo biza gukurikira, ariko kandi tudaha agaciro impamvu y'ivyo biza gukurikira. Ivyo biza gukurikira birahari kubera yuko habayeho gukunda. Uko gukunda kuwavuye hehe? Reka nkwereke rero iki kintu kimwe. Hariya mu cyete cya mbere Yohana yanditse igice cya 4 umurongo wa 19, Bibiliya ivuga ngo uno munsi natwe turashobora gukunda Imana kubera yuko yabanje kugira gute? Kudukunda. Yesu ashimwe cyane. Nimba uno munsi nshobora gukunda Imana nuko ariyo yabanje kunkunda. Niyo mpamvu ntabwo mpagarara ku rukundo nkunda Imana, mpagarara iminsi yose ku rukundo yo inkunda. Niryo soko ry'urukundo. Niyo ndi mu rukundo inkunda, mvoma mw'urwo rukundo bikambesha kuyikunda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ubushobozi bwo kugira ngo nshobore gukunda Imana nuko ariyo yabanje kunkunda. Rero iri jambo rirakomeye.
kubera yuko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira yuko ari ikintu tujya kurondera ku Mana. Kubera iki? Kuko de fois hari igihe twiyumvira yuko ilfo yuko njya gusenga cyane nisonzesha iminsi 21, iminsi 40, iminsi 100 kugira ngo nshobore gukunda Imana. Ariko reka ndakubwire yuko ugukunda Imana kwacu ntabwo ari ikintu turondera hanze. Bibiliya ivuga mu Baroma 5:5 ngo urwo rukundo Imana yarusutse mu mitima yacu biciye muri mpemu yera twahawe. Yesu ashimwe cyane. Rero ntabwo ari ikintu kiri hanze, ni ikintu kiri muri jewe. Gukunda Imana kwanje ntabwo ari ibintu ndondera muri Bibiliya. Gukunda Imana kwanje ntabwo ari ibintu ndondera mu masengesho. Gukunda Imana kwanje ni ikintu Imana yashize muri jewe. Icyo kintu Imana yashize muri jewe nicyo gituma nsenga, nicyo gituma nsoma Bibiliya, nicyo kinzindura mu masengesho yo mu gitondo, nicyo kinkoresha ivyo nkora, nicyo gituma ntanga igihe bisabwa yuko ntanga. Reka ndakubwire, urwo rukundo ruri muri twebwe, ntiruri hanze yawe, ruri muri wowe. Ikibazo ni ikihe? Ni uko utaruvomamwo. Imana idufashe cyane. Amen. Tuvuga ubutumwa dutumirira abantu gukora ibintu, mwitange mukora ibi na biriya, mutange amashikano yanyu, muze mu maklase ni kubw'inyungu zanyu, tukanimera ibintu bikwiye gukorwa. Ivyo bintu bikwiye gukorwa bikwiye kuba ari resultat y'urukundo dukunda Imana, ariko kandi tukavyitega tukabona nimbarwa zirimo kubijamwo. Ikibazo si ico. Ikibazo nuko abakiriye urwo rukundo muri bo batariko baragurexploita. Urukundo Imana yagukunze ikitanga nirwo rukundo yashize muri wewe. Rero urafise capacité zo kwitanga. Urukundo Imana yagukunze igatanga ruri muri wewe. Urafise iyo capacité yo gutanga. Urukundo Imana yagukunze ikiyambura ubwiza n'icubahiro cyayo ikaza mu isi kubana natwe. Urwo rukundo ruri muri wewe, aho ushobora kwambura icubahiro ukambura iryo teka ryawe ugaca bugufi kugira ngo ushitse intumbero y'Imana mu buzima bwawe. Urwo rukundo ruri muri wewe, ntiruri hanze. Reka ndakubwira, urashaka kuzosenga iminsi 40, urwo rukundo ntirugira icyo rukora. Kuko nimba atari urwo rukundo rukorwa gusengesha, impamvu iri kwira gusengesha n'iyindi. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Amen. Rero naha havamo iki kintu. Iyo habayeho gukunda Imana, iyo turetse urwo rukundo rw'Imana muri twebwe rutangure gusesekana, ibi ngibi bitujana mu kibanza. Reka nkwereke. Okay. Aya majambo ajavugwa bakavuga ngo aba bantu ngo bubakanye ngo rero bagiye kumenyana neza. Babaja baza ngaha mu misi yo guhezagira amakwe, muravyumva, n'abagiye kubaka muzokumva bivugwa. Ngo rero mugiye kumenyana neza. Ngo uyu nguyu rero mwubakanye ngo azomenya n'agatashe atawundi muntu hazi kuri wewe. Shaka yuko mwumva iki kintu. Ivyo abariko barabivuga nuko ari experience, barazi yuko ariko biri. Urwo rukundo rubazanye hamwe rutuma mugenda mudekuvrana neza, ukamenya mugenzi wawe neza. Kandi reka ndakubwire, urukundo rwacu n'Imana, cyangwa reka mvuge nti urukundo rw'Imana cyangwa urukundo hagati y'Imana natwe rugereranywa n'urukundo ruri hagati y'abubakanye. Bibiliya niko rugereranya. Muca mwumva yuko nimba nubakanye n'umuntu, sinkwiye kuronderera hanze uburyo nkwiye kumufata
keretse kuko ungena imana imfata. Nimba imana inyihanganira mu ntege nke zanje, muca mumva yuko nanje nkwiye kumwihanganira mu ntege nke zanje. Muravyumva? Bon, kameme jewe rero baranyihanganira mu mafuti yanje menshi, kuko nabo bazi yuko imana ibihanganira mu yabo. Okay. Yesu ashimwe. Shaka yuko mumva iki kintu. Uru rukundo rw'Imana ni nk'urukundo rwabubakanye, uko bagenda badekuvrana neza. Reka ndakubwire, twege tudekuvra iki ku Mana. Imana ntaco iyobeye kuri twebwe. Reka ndakubwire, naho umuntu yovuga ngo vyantunguye ivyo naguyemo, Imana ntago vyayitunguye, yarizi ukuza kubigwamo, kuko irakuzi neza, irazi kapasite zawe, ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye. Ariko twebwe ntituyizi. Ariko rero muri urwo rukundo, muri uwo mubano uva muri urwo rukundo yadukunze, natwe tukitabira urwo rukundo rwayo mu kuyikunda, urwo rukundo ruduha kubana nayo. Mu kubana nayo Imana igenda itwihishurira, igenda iduha kuyimenya. Iki nico twasomye ngo kubera yuko wankunze ukamenya, wafashe umwanya wo gushaka kumenya uwo ndiwe. Okay? Shaka rero yuko mumve kuri iki kintu. Iyo tuvuga kuvyerekeye kumenya Imana, ntabwo ndiko ndavuga kuvyerekeye kumenya imirongo myinshi yo muri Bibiliya. Nimba hari ikintu kimwe mpimiriza ko abantu, ni ugusoma Bibiliya no gufata mu mutwe amaverse, kandi mugende mubikore. Ariko ntiwihende yuko kumenya amaverse menshi yo muri Bibiliya ari byo bisobanura kumenya Imana. Naho abantu benshi bihendera. Kumenya Imana biva muri ubwo bucuti, biva muri uko kubana muri urwo rukundo. Reka nkwereke Zaburi ya 91 twasomye, ugiye ku murongo wa mbere wayo wumva Imana iri kwiravuga ngo uba mu bafata umwanditsi yanditse avuga ngo uba mu bwigobeko bwayo, ariko avuga uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu cishobora vyose. Ofete twege tubisoma muri izi ndimi zacu, ariko reka ndakubwire, aya n'amajambo yagiye avuka bivuye muri iyo migenderanire y'umuntu n'Imana. Iri jambo avuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, ni ijambo abaheburayo bariko baravuga iryo jambo bakoresha amajambo abiri, bakoresha El Elyon bagakoresha na Adonai. Aya n'amajambo bageze ahantu bakabona yuko nimba hari ikintu gishobora kuba kiri hejuru y'ibindi vyose, nta gishobora kurengera Imana. Bati ni Imana yonyene iri hejuru y'ikindi kintu cyose. Rero uburyohe bwabo bukaba kubana n'uwo nguwo arusha ikindi kintu cyose. Aha rero munyumve neza, arusha ikindi kintu cyose. Shaka yuko dutahura yuko hari ibintu duha agaciro hano mu isi, kandi umuntu wese yama yifuza gushikako, kubera yuko tutabishitseko hari igihe abantu bibaza yuko bagowe. Hari abantu bibaza yuko bari miserable muri ubu buzima kuko hari ibintu runaka badafise. Ivyo rero bivana nuko ngene isi hari ibintu yagiye agaciro cyane. Ivyo bintu yagiye agaciro bigatuma abantu bose babishira ku mutima, hanyuma abantu bakabirondera, bikabatwara umwanya wabo, bikabatwara inkomezi zabo, bikabatwara ubwenge bwabo, bikabatwara n'amalogike yabo. Iki kintu ntabwo ari ubwa mbere mu cyumva nga muri Life Center, kuko ni ikintu kivugwa gitangwa ko uturorero tukungene isi yononekaye hirya no hino, aho bumva ukungene amadivorce ariko aragwira kubera yuko abantu ivyo bintu isi hagaciro babishize ko imitima yabo, bakabirondera bakareka guha agaciro ibindi vyo kwitwararika famiye. Kuko kwitwararika famiye uno musi umengo nukuzana umuceri n'ibiharage, alors que kwitwararika famiye birenze cyane kwi umuceri n'ibiharage, ahubwo biri muri vya bindi twita ngo n'urukundo hagati y'umuvyeyi n'umwana, hagati y'umwana n'umuvyeyi. Imana dufashe cyane. Amen.
ariko rero iyo umuntu yatahuye yuko ivyo vyose ugereranyije agaciro kavyo n'Imana, Imana izokwama ibisumba. Niyo mpamvu Imana izokwama ariyo ikibanza canje cyo kuryohererwamwo. Ufata rigihe nja mvuga gutya gacha vuga ni ufata ivyo nivyo nibwira kuko arigihe nanka kubivuga ko fatiyo hari igihe ubona ukungene uri muri besoin, iyo besoin ukabona ukungene wogerageje uburyo bwose kugira ngo itorerwe inyishu, hanyuma ugiye kumva ukumva just Imana iraguhagije, ukumva Imana irakuryohereye, ukumva Imana icitse uburyohe muri wowe mu buryo amabesoin wari ufise ugasanga acitse mato. Narabibwiye abantu turiko turasenga mu gitondo hano, umuntu turiko turaganira, nyamuntu ambwira ati nshaka yuko unsengera. Ndamubwira ati okay, nshaka ndagusengera ariko ndashaka yuko umbwira ndagusengere mu biki. Arambwira ati ngo ndahagaritse umutima, mbuza amahoro, mbuza umunezero, mbuze donc ndacanganyikiwe. Ni biki? Ndakenye. Uwo muntu avuze ngo arakenye, ndevye ubukene bwiwe busumba ubutunzi jewe. Hanyuma ngaca ndamwibaza ko bati nimba abuza amahoro afise ivyo nkeneye ntafise, ikibazo ni ikihe? Ikibazo ntikira handi, ikibazo ni kumenya yuko niwe asumba vyose. Reka ndakubwire, azana amahoro yiwe agashibamira imitima yacu, azana amahoro yiwe tugatekana. Ibi bitariko biragenda neza ukabuzi yuko atana kimwe kiri en dehors ya controle yiwe, akakubera usumba vyose, nawe ukaryohererwa kubana nawe. Uko kubana nawe, rimwe ndimo kwiga kuri iri jambo, juste murabona kuba mu bwigobeko bw'iyisumba vyose birantransfera bikanzana mu gitutu cyishobora vyose. Hanyuma muri iki gitutu cyishobora vyose ntabwo mba satisfait, ndagihindura ubwigobeko bw'isumba vyose bikantransfera mu gitutu cyishobora vyose. Muri iki gitutu cyishobora vyose ndagihindura ubwigobeko bw'isumba vyose bikantransfera mu gitutu cyishobora vyose. Reka ndakubwire, muri iki gitutu cyishobora vyose ndagihindura ubwigobeko bw'isumba vyose bikanzana mu gitutu cyishobora vyose. Muri iki gitutu cyishobora vyose niko ndabigenza bikanzana mu gitutu cyishobora vyose. Icyo nshaka yuko mumenya niki, sindyohererwa kubana n'ishobora vyose, jewe ndyohererwa kubana n'isumba vyose. Kubana n'isumba vyose bimpesha kuba mu gitutu cyishobora vyose. Sinshobora vyose, ishobora vyose, insumbira vyose, ifise ikibanza cy'isumba vyose mu buzima bwanje. Nta kibazo yuko jewe nisanga ndi mu gitutu cy'ishobora vyose. Reka nkwereke rero, turondera ishobora vyose tukirengagiza isumba vyose. Kubera iki? Kuko ishobora vyose tuyishaka ko vyose dukeneye, alors que isumba vyose nta na kimwe gishobora kugereranywa nayo. Reka rero ndakubwire nti niwatahura urukundo rwayo ukabana nayo muri urwo rukundo, uba uri kuraba mu bwigobeko bw'isumba vyose. Ivyo ubwavyo bigutransfera muri El Shaddai, ishobora vyose. Haleluya, haleluya. Ibi ntabwo ari ibintu dusengera. Je m'excuse kubivuga baporoti turi ngaha. Ibi ntabwo ari ibintu dusengera. Iyi ni imigenderanire, ni Imana y'imigiti. Ntituri babagiriki bazaga kwikubita imbere y'ibigirwamana. Ni Imana yaturondeye kugira ngo tugirane nayo imigenderanire. Iyo migenderanire idahari
reka ndakubwira amasengesho ntabwo ari imigenderanire, amasengesho ni uburyo bw'imigenderanire. Munyumve neza, amasengesho ntabwo bisobanura imigenderanire, amasengesho ni uburyo bw'imigenderanire. Urashobora gusenga atamigenderanire ufitanye n'Imana, ariko ufitanye imigenderanire n'Imana ntushobora kubura gusenga. Ufitanye imigenderanire n'Imana ntushobora kubura kugira gute? Gusoma Bibiliya. Ufitanye imigenderanire n'Imana, ivyo vyose dukora turondera Imana bicika uburyo dukoresha, ariko apana ibidushikana ku Mana, kuko Imana deja turi kumwe, turanywanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Reka nivugire iki kintu. Imana iratwihishura muri ubu buryo bubiri, juste ndengana. Hari igihe duhishurirwa Imana turavye ivyo yakoze. Ibi vyarabaye kuri Aburahamu ari ku musozi Moriya. Hanyuma Imana ikoze, Aburahamu aravuga ngo uyu ni Jehova Jire, Imana ipurvaya ku mabezwe yanje. Okay? Ivyo Imana yakoze bimuhesheje guhishurirwa iyo Mana yariyo. Ariko kandi ngiye mu gitabo cy'Abacamanza mu gice cya 6 umurongo wa 23 no 24, ahangaha mbona iyindi histoire itandukanye n'iyi ya Aburahamu. Uyu ni Gideyoni. Wewe guhishurirwa kwiwe Imana ntabwo ari kuvyica Imana iza gukora, ahubwo ni kubwico Imana iza gukora. Nshaka rero ndabereka uko vyagenze. Abamidiyani bamaze imyaka 7 bagesheje bagirira nabi Abisirayeli. Mu buryo Abisirayeli barimaga mu gihe cyo kwimbura, Abamidiyani bagaca baza kwimbura, bo bagasigara ataco bafise. Aba batipe rero bagaca bagenda batangura kugenda bimba amagrote, bagasarura ivyo basaruye bakajana muri ayo magrote kugira ngo Abamidiyani ntibabitware, bafise ubwoba. Hanyuma Imana iza kuri Gideyoni. Sishaka kuvuga ivyo bavuganye navyo kuko ndazi ko kare akajambo karyohera abantu ngo wamuhizi wewe. Imana ibwira amajambo asanzwe Gideyoni. Ikintu gikomeye ngaha niki, Abamidiyani baracahari, igihugu kiracaganzwe n'Abamidiyani, situation ntirahinduka na gatoya. Gideyoni yubaka igicaniro. Mu kubaka ico gicaniro acacita ngo Jehova Shalom, Imana niyo mahoro yanje. Gideyoni urasaze, intambara ziracahari, ubukene buracahari, ibibazo biracahari. Ivyo warondeye haraciye igihe ntacurashikako, ntacuraronka. None gute ushobora kuvuga umviriza, amahoro ntabwo ari absence y'intambara. Amahoro ntabwo ari absence, ntabwo ari kubera yuko atabibazo bihari. Amahoro ni presence y'Imana. Iki nico Gideyoni yahishuriwe. Imana niyo mahoro yanje. Bamidiyani mubeho, Bamidiyani mukora ivyo mushaka, jewe ndatekanye kuko amahoro yanje ntavana nuko ngene situation zo hanze zimeze. Amahoro yanje avana n'Imana, niyo mahoro. Yesu ashimwe cyane. Ibi ntibikunda yuko utekana, yuko uba muri ayo mahoro nimba ico kintu kidahari, iyo connection hagati yawe niyo Mana yagukunze. Yesu ashimwe cyane. Rero shaka juste nigire kuri iki kintu, siko ikintu cyose ni ingaruka y'ikindi kintu. Okay? Ikintu cyose ni ingaruka y'ikindi kintu. Kenshi duha agaciro resultat tutiyumviriye ku cyatumye iyo resultat iba. Murabizi yuko iri jambo ryama ryavuzwe ngo nimba ushaka kugira resultat zitandukanye nizo wari usanzwe ufise, kora ibintu bitandukanye n'ivyo wari usanzwe gukora, siko? Okay? Rero kenshi tugerageza kurondera resultat y'ivyo dushaka ku Mana
ariko ntiduhindure uburyo tubana n'iyo mana. Okay? Ariko rero ndakubwire nti yavuze ngo kubera yuko iyi resultat irahari, kubera yuko rero impamvu yanje yo kuvuga ivyo nza kuvuga vyose, nshaka yuko ubona yuko ataho bihagaze vyonyene bitavuye muri kimpejeje kuvuga. Kubera iki? Kuko ndashobora kubahenda ngaha ndababwira nti amahoro y'Imana ashibamira imitima yanyu yose, kandi nakino mukagenda imitima yanyu ihagaze. Kuko ntibikoreka kuko navuze, bikoreka kubera yuko imitima yanyu iri connected n'isoko ry'amahoro. Nico kintu nshaka yuko dutahura. Okay? Ofate ibindi ko ndasinzi ndashaka yuko mumva yuko ninavuga resultat, sinshaka yuko mubakira kuri resultat, ko ndazi ko resultat ituma abantu bavuga amen cyane. Ariko icyifuzo nuko nyene siko arigenja nibaza nti mbega kera ntibavugaga juste ibikwiriye hanyuma abantu bakabona ama resultat bitarinze kwigishwa. Kubera iki? Kuko deux fois twibaza yuko na kera hose bavugaga ama resultat kugira ngo abantu bizere Imana. Pastor yarabivuze ejo bundi ni ibitangaza ntibizotuma wizera Imana, ahubwo uko kubana kwawe n'Imana bizotuma Imana ishira ukwizera kwayo muri wewe. Rero resultat ziraduhenda des fois. Imana dufashe cyane. Amen. Reka rero mvuge kuri izo ngaruka, kuri ivyo biva muri ibi bintu. Siko aravuga ngo, reka nsome mpereye ku murongo wa 15 n'uwa 16 ngo azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize, muhe icubahiro, nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Ariko mbere yuko aya majambo umuntu yashikako hari utuntu tubiri. Kuri verset 14 avuga ngo nico gituma nzomukiza, akavuga kandi cya kabiri ngo nzomushira hejuru. Muriko murabona ivyo bintu, ivyo byose biri mu ngaruka, biri mu biva muri ico kintu, mu kubera yuko dukunda Imana. Ariko muri urwo rukundo dukunda Imana bikaba ari ibintu biva mu rukundo Imana idukunda. Urwo rukundo akaba ari rwo Imana yasutse muri twebwe, hanyuma twebwe tukavoma muri ico kintu Imana yashize muri twebwe kitari hanze. Okay? Niyo mpamvu fait ikibazo kenshi nshaka yuko abantu dutahura, ntabwo duhamagara Imana ngwize kuri twebwe, ahubwo tu develop imigenderanire hagati yacu n'Imana iri muri twebwe. Biriko birumvikana ivyo bintu. Imana yacu ntabwo ari ya yindi bahamagaraga ku misozi, bahamagaraga hehe bakoma induru. Ni Imana yaje gutura, yaje kuba muri twebwe. Iyo Mana rero iba muri twebwe, tu developa juste iyo migenderanire hagati yacu nayo, hagati yayo natwe. Haleluya. Okay? Rero iyo tuvuga kuvyerekeye ibiva muri urwo rukundo, nivyo nise ubushobozi bw'urukundo. Icambere nico nita deliverance, kubohoka. Okay? Kubohoka mu Bibiliya y'ikirundi bavuze ngo agakiza, nzomukiza. Okay? Nzomukiza. Okay? Muri iri jambo bavuga ngo nzomukiza, yongeye ko kandi kajambo ngo nzomushira hejuru. Iri jambo rero tuvuga ngo nzomushira hejuru, shaka yuko muryumva neza. Muri Bibiliya z'ikirundi no mu maversion amwe y'igifaransa nabonye bavuga ngo nzomushira hejuru. Ariko reka nkwereke ikintu yari ariko aravuga. Ntabwo yari ariko aravuga yuko agukura mu rugezo rwo ngaha ngo agushire hejuru mu buryo abantu bose baza kukwaminiya bagukomera amashi. Iri jambo rifatanye n'iri nzogukiza, aho ariko arerekana yuko hariho ahantu uzoburi, aho ubuzima bwawe buri mu kaga, ariko jewe nzogukurayo, nzokuduza. Rero mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo I will set him high securely. Nzomushira ahantu atakintu na kimwe gishobora kumunyeganyeza. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero umwanditsi wa Zaburi
na gatatu yandika avuga ku murongo w'umunani, yandika avuga ngo no 31 mu murongo w'umunani yandika avuga kuri iryo jambo nyene ngo uhoraho yashize ibirenge vyanje ku rutare. Asubira kandi no ku murongo kuri Zaburi ya 40 umurongo wa mbere naho nyene avuga iryo jambo nyene, plutôt ku murongo wa kabiri avuga iryo jambo nyene avuga ngo uhoraho yashize ibirenge vyanje ku rutare. Aya majambo abiri vyose avuga ngo uhoraho yashize ibirenge vyanje ku rutare, ariko arayavuga yirefera ku bibazo yararimo, ngo yankuye mu rwobo rw'amahonero, yankuye mu vyago, yankuye mu kaga k'urupfu, aranduza anshira ahantu mpagarara nshikamye atakintu na kimwe gishobora kunyiganyiza. Yesu ashimwe cyane, amen. Ibi bintu birakomeye cyane, kuko iyo umuntu amaze gushika kuri uru rugezo rw'imigenderanire yiwe n'Imana, reka ndakubwire, ndashobora kuba ndahantu mbona yuko umengo vyaheze vyose, nta vyizigiro bigihari, nkabona uko ngene nahomvye, nkabona uko ngene natakaje, nkabona uko ngene natawe, nkabona uko ngene nirengagijwe, nkabibona vyose, ariko ntibigire ico bikora ku buzima bwanje, kuko nzi yuko aho mpagaze n'urutare atakintu na kimwe gishobora kunyiganyiza. Ibihari cyangwa ibidahari naco bihindura kuko ngene meze, ndi ku rutare atakintu na kimwe gishobora kunyiganyiza. Iki nico yareko aravuga, ntabwo ari byo kugira ngo tuca tukwaminira tuvati ngo bamuhaye promotion rero ubu rero tuzaba tumugira ngo nyakubahwa bite. Ntavyo nyakubahwa bite ngari ko aravuga combien naho utohabwiyo promotion ubuzima bwawe bukaguma bushikamye, uyihawe ntihagire ico bihindura. Yesu ashimwe cyane, amen. Kubera yuko hariho bamwe bikunda bigacamwo ubuzima bwe bugaca bugenda akayombekere, hariho n'abandi bitaciyemo nawe nyene akagenda akayombekere, ariko abazi urukundo Imana yabakunze bakaruvomamo, abanga bigenda neza baguma bashikamye, bitagenda neza baguma bashikamye. Umunezero wabo, amahoro yabo ava muri ico kintu kiri muri bo, apana mu kintu kiri hanze. Yesu ashimwe cyane, amen. Niyo mpamvu Imana ivuga ati ngo bazonyambaza, azonyambaza, azompamagara, nzomwitaba. Yesu ashimwe cyane. Paulo yandikira Abaroma avuga ati ngo uzokwambaza izina ry'Uhoraho wese azokizwa, azobona gutabarwa n'Imana. Zaburi ya 50 umurongo wa 15 havuga ngo uzonyambaza nanje nzogukiza, ninamara kugukiza uzompesha icyubahiro. Muca mumva yuko aho bigaruka hose ntabwo ari icyubahiro canje, bigaruka ku cyubahiro ciwe uyo yankunze. Yesu ahabwa icyubahiro, amen. Icya kabiri nka resultat nuko presence y'Imana itakuvako, ukubaho kw'Imana kwamana na wowe igihe cyose, irazika gukiza, ariko si ukugukiza gusa mu byo ushobora kuba urimo, ariko ibana nawe igihe cyose mu bihe ivyo ari byo vyose. Reka mbereke ikintu kimwe. Arsene yatubwiye inkuru za Daniel, siko bamutaye mu rwobo rw'intambwe. Uyu mutipe ari hariya ijoro ryose, umwami abuzitiro, hanyuma umwami azindutse mu gitondo aramubaza ati bite, ufite uyu mwami yarafise ukwizera kudasanzwe gute, yarazi yuko uyu muntu bataye mu ntambwe zishonje, akamenya yuko zitamuriye, azi yuko atamuntu numwe barigera batamwo ngo asohoke, ariko avyuka ati bite Daniel, mbega yagukijije? Murumva ko yarafise ukwizera relative. Daniel acara mu ishurati ati ngo Imana yanje yarungitse umumarayika wayo tubana nawe muri iri joro. Icyo Daniel atavuze, ntiyavuze yuko naciye nsinzira, ariko yavuze ati umumarayika wayo yaje. Iki ni ikintu nama nabwiye abantu basobanura Bibiliya uko bigombeye, ngo ngurumva ngo Daniel ngo yaciye atangura gutazira Imana muri uriya rwobo, ngo hanyuma na za ntambwe zica zitangura kumufasha gutazira. Bongo yako soma neza, umumarayika w'Imana yaje arazizivya kanwa
mu yindi mvugo zari zigira zimurye. Imana ifata iminwa yazo mwe funga kinywa. Yesu ashimwe cyane. Muri iyo situation Imana iri kumwe nabo. Mbere yaho gatoya yaho ngaho Nebukadineza yari yataye Meshaki, Shadraka na Abedenego mu itanure ry'umuriro. Nebukadineza aravangirwa, abaza abantu ati nitwatayemwe abagabo batatu. Ni Yesu bari batatu. None uriya wa kane avuye hehe? Kubera iki gihe nabata atabonetse? Kubera iki gihe ntari bwabate atabonetse? Kubera iki abonetse muri iyo situation? Okay, ni mubasohore, barasohotse. None ko basohotse ari batatu, ari hehe? Reka ndakubwire, utamubona arahari, umubona arahari. Arahari, ari kumwe na wewe muri situation yariyo yose, ntazoguta, ntazoguheba. Iri ni isezerano yasezeranye. Nibinsaba kumukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye, nibinsaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye yuko unkunda. Imiyagiraza nanjye ngashikama kuko nzi ko arunkingiye ntacyo nzoba. Noneho kwa mfumbatiye nizeye ntacyo nzoba. Impamvu nizera yuko ataco nzoba suko ndamubona, naho ntamubona ndazi yuko mfumbatiye. Reka ndakubwire, ntabwo bari kubera yuko ndamukunda, nuko yankunze. Ivyo bituma yamana nanje, ari kumwe nanje muri n'importe quelle situation. Mu vyo ncamwo vyose ntiyigera mpeba, ntiyigera nta, ari kumwe nanje. Ivyo bigatuma nkiza ivyo vyari bigira binyice, ariko kandi akavuga ngo nzoguha kandi n'icubahiro. Nzoguha icubahiro. Rero aha bitandukanye na kakandi kambere nari navuze ko gushigwa hejuru. Aha rero arakubahisha mu bantu. Ibi nivyo vyabaye kuri Meshaki, Shadraka na Abedenego no kuri Daniel nkuko babitubwiye. Umwami arahaguruka aravuga ngo désormais iyi Mana ikiza muri ubu buryo nta yindi Mana ikwiye gusengwa atariyo. Kandi uzoyivuga nabi wese amenye yuko azokwicwa, abiwe bose bicwe, ivyiwe vyose bigesezwe, kuko niyo Mana. Reka ndakubwire, abaha promotion, arabashira hejuru, ariko mu kubashira kwabo hejuru Imana yabishirwa hejuru. Bitangurira mu rukundo rw'Imana bikagaruka kuriyo. Urukundo yadukunze birutugeza ahantu abantu bagatangura kukubahira icyo Imana yakugize cyo, icyo Imana yakugize cyo bikagarukana icubahiro kuri iyo Mana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ndakubwire yuko iri kumwe na wowe, niwayemerera gusa, niwavoma muri urwo rukundo rwayo, akaba ari rwo rutuma uyikunda. Ndakubwije ukuri yuko ibi bizokomako, bizoba resultat ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka nje kuri aka kantu nza kurangiza. Aravuga ngo nzo muhaza kuramba. Okay? Aka kajambo nzo muhaza kuramba, ndazi yuko iyo tuvuze kuvyerekeye kuramba twese tuca tumva yuko n'imiburiburi ni imyaka 100. Rimwe turi ahantu turiko turiga habamo discussion muri classe, baravuga ngo jewe ngo Bibiliya ivuga yuko ngo uzofa kenyutse ngo azofa afise imyaka 100. Ndavuga ati murabe neza muri Bibiliya ntabwo iri kwiravuga muri iki gihe. Bibiliya kwiravuga mu kindi gihe c'ingoma ya Mesiya, iriya myaka 1000. Nivyo Bibiliya iri kwiravuga ngaho. Ariko ngaha muri iki gihe cyacu Bibiliya tubwira ikindi kintu gitandukanye n'ico. Rero urashobora gupfa utarashikana imyaka 100, kandi ugapfa utarashikana imyaka 100 ntibisobanura ko wakenyutse, kuko uko niko kuntu kenshi twiyumvira kutariko. Munyemerere rero nsobanurira iri jambo. Okay? Iri jambo mu Giheburayo toge dusobanura ubuzima. Abaheburayo barita nyene uko nyene ubuzima butandukanye nico twita zoe. Okay? Zoe n'ubuzima Imana itanga, ubwo buzima turonka muri twebwe igihe twizeye Yesu Kristo. Okay? Ariko ubu buzima busanzwe life
bita abaheburayo ikirimi cyabo kiragoye uko ngene bakivuga bava nimba ari shy. Iryo jambo ni ubuzima busanzwe, ariko iyo bashaka kuvuga irindi jambo rivuga lechaim, baba bariko baravuga ubuzima inshuro zibiri, ubuzima ibiyetangabo kabiri. Rero abaheburayo bari bafise ukungene bifurizanya hagati yabo ubuzima inshuro zibiri. Ati urabayeho ufise ubuzima uri muzima, ariko rero ndakwifurije lechaim. Ova njye nabisomye mu Kirundi mu Giswahili muca muvuga ukungene ndiko ndabivuga siko. Abati nico nkwifuza bakora avuga iki? Ndakwifurije kugira amagara meza, ndakwifurije gutunga, ndakwifurije kubona ivyawe bicamwo, ndakwifurije. Donc iyo bakoresha iryo jambo cyo kuvuga double, baba bariko baravuga kuvyerekeye ibindi vyiza vyose umuntu ashobora gukenera ngaha mwisi. Okay? Rero iri jambo rikoreshwa kuramba ni ijambo osi rikoreshwa muri iyo mvugo nyene y'ubuzima doublement, ubuzima kabiri. Ariko rero nompa gusa kugira ngo uronke ivyo wifuza vyose, ariko kugira ngo ushobore kubaho ubu buzima, nompa kubaho wewe nka wewe, ariko kubaho ushitse intumbero Imana yaguremeye. Impamvu yawe yo kubaho uri kurabaho ubuzima ibihetangabo kabiri. Uri kurabaho ariko kubaho kwawe su kwawe, ukubaho kwawe ni kubw'impamvu y'Imana ku buzima bwawe. Iki nico yita kuramba, aho avuga ukungene ntuzova muri iyi si utarashitse impamvu yanje yo kuremwa ngaha mwisi. Ikibazo rero gikomeye nikihe? Nuko hariho abazova muri iyi si batabishikanye, apana kubera yuko Imana yashakaga yuko bavamo batabishikanye, kubera yuko igituma dushitsa ivyo Imana yaturemeye biva muri gwa rukundo yadukunze ikarushira muri twebwe, natwe rukatumotiva, rukadusunika, rukatubeshaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero Imana avati kubw'iyo mpamvu ubuzima uri kurabaho n'ubuzima buriko buragenda bushitse impamvu yanje yo kukurema. Niyo mpamvu urashobora gupfa ufise imyaka 100, nkuko ushobora gupfa ufise imyaka 200, nkuko ushobora gupfa ufise imyaka 50, nkuko ushobora gupfa ufise n'imyaka 20. Ikibazo si imyaka wapfuye ufise, ikibazo ni muri iyo myaka mbega warabayeho doublement, warashikije icyo Imana yari yakuremeye gushitsa, cyangwa warabayeho juste kubwo kubaho. Rero kuramba ku Mana ntabwo ari imyaka tumaze, kuko birivuga ngo umunsi umwe ku Mana ni imyaka 1000, imyaka 1000 nayo ikaba umunsi umwe. Rero kuramba ntabwo ari imyaka gusa duharurira ko, kuramba duharura kukunge n'umuntu ariko arabaho ashitse intumbero y'Imana ku buzima bwiwe. Ibi nivyo Bibiliya yavuze kuri Dawidi. Dawidi yapfuye afise imyaka, niba ntihenze neza, ni imyaka 80. Dawidi bava ndabiharura kuko nibaza yuko yagiye kuba umwami w'Abayuda afise imyaka 33, aganza mu Bayuda imyaka 7, hanyuma acaganza mu Bisirayeli imyaka 40. Niyo mpamvu ngereranije gutyo. Birashobora kuba atari ivyo, siko? Rero Bibiliya ivuga ngo Dawidi ngo amaze gukora, amaze gushitsa ivy'Imana yagombaga vyose, Dawidi ntiyapfuye, Dawidi yarasinziriye. Ahejeje mission yiwe mwisi arapfuye. Naguma niyumvira kuri ibi bintu. Uri kurasoma muri Bibiliya mu bitabo by'abami no mu bitabo vy'ingoma, uzosanga aya majambo agaruka ngo umwami runaka ngo yari mubi, yakoraga ibizira imbere y'Imana, hanyuma atwara imyaka runaka. Ahandi bakavuga ngo umwami runaka yakora ibishimwa n'Imana, nawe agatwara imyaka runaka. Igitangaje ni ikihe? Ugasanga havuga ngo umwami runaka yakora ibishimwa n'Imana agaca atwara imyaka 7. Kubera ko Imana utamwongeye iyindi myaka myinshi yo kubaho? Non, il a accompli ma volonté, je birahagije, agende uwundaze. None kuriya wundi yaba yicaye ku ngoma imyaka 51 ari kuri pouvoir kandi akora ibizira imbere yawe, uriya yahawe iyo myaka myinshi yo gushitsa ubugombe bwanje, ariko vyamunaniye, yashimye gukora ivyo we yigombeye. Niyo mpamvu azoheza iyo myaka yabayeho rimwe,
alors que l'autre mu myaka mikeya yamaze yabayeho doublema, yabayeho ashitsa impamvu yanje yo kumurema. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ndakubwire, ni watahura urukundo rw'Imana ukayikunda, bavuga ati ni wankunda, ibi biguha kubaho intumbero y'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Navuze nti Imana yaratwihaye, Imana iraduha. Siko iki kintu ni Imana iba yiteze kuri umwe wese hagati yacu. Igihe duvomye urukundo rwayo muri twebwe, turiha Imana maze tukayiha. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwacu nibuba ubwo gukora tugenda dushitsa ivyo twebwe tugomba, ahubwo ubuzima bwacu bugenda bushitsa impamvu y'Imana muri iyi si. Turayiha tukayiha n'ivyacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Reka mvuge kuri aka kantu nkonkliwa muri ubu buryo. Imana cyangwa uburyo tugenda dushitsa impamvu yacu yo kubaho muri iyi si, tubaho ubwo buzima Imana iteguye cyangwa yateguye ku bwawe no ku bwanje, biri muri ubu buryo bubiri. Okay? Ukungene ugenda w'impacta famiye yawe spirituelle, ivyo ukora hagati mu muryango wawe w'imhemu, ibi ngibi bigenda bituma ubuzima bwawe bugenda buzana impinduka kubo muvukana mu Mwami Yesu. Iki rero ni ikintu nk'abana b'Imana ngaha muri Life Center mucumve neza. Uri muri Life Center nturiho kugira ngo wicare, uriho kuko icyo Imana yakoze mu buzima bwawe gikwiye guproduiza muri wewe kuba umugisha kuri famiye yawe spirituelle. Aha rero ni mu buryo bwinshi butandukanye. Ivyo ushoboye vyose birashobora kugira ico biriko birungura mu nzu y'Imana, muri famiye yawe spirituelle. Ariko si ivyo gusa, mu buryo ubuzima bwacu bugenda bw'impacta cyangwa bugira bubaho uwo mugabane, iyo migabane ibiri, ni ukungene ishengero, ni ukungene jewe na wewe tugenda tugira impact, tugenda tuzana impinduka hanze ya famiye yacu spirituelle, hanze y'umuryango wacu w'imhemu, hanze y'ishengero. Iki ni ikintu dukwiye gutahura, yuko impamvu yacu yo kubaho ni impamvu z'Imana. Impamvu yacu yo kubaho si ukugira ngo twege turonke ivyo dushaka, impamvu zacu zo kubaho ni kugira ngo ivyo Imana ishaka bibe bishitswe hano mu isi. Imana dufashe cyane. Ni gute ivyo Imana igomba bishitswa hano mu isi? Ni igihe jewe na wewe amaso yacu ava juste mu binyerekeye jewe nabi wanje, akaza muri famiye yanje yose spirituelle. Nkabona yuko besoin iri muri famiye ni besoin dusangiye twese. Ica kabiri, nkabona yuko nka famiye ntiduhamagariwe gusa guhazwa nuko turiko turasangira ivyo dufise, ahubwo nuko abo hanze babona kugira neza kw'Imana biciye muri famiye y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bamenye yuko Imana nabonye nibakunda biciye muri wewe. Bamenye yuko Imana ibitwararitse biciye mu bana bayo ngaha kwisi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Igihe tuzotahura ico kintu nka famiye, nk'abana b'Imana, reka ndakubwire yuko ibi nivyo vyabaye muri Actes des Apôtres. Aba bantu nta mukene yarari hagati muri bo, kubera ko besoin y'umwe yari besoin ya bose. Ica kabiri, ikibazo cyo muri communauté cyahagurukirwaga na ba representa b'Imana n'umuryango w'Imana mwisi. Kubera iki? Kuko nta handi hantu Imana izokwereka isi yuko iyikunda idaciye muri wewe nanje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ese Imana ikaduha gutahura urukundo rwayo, maze muri urwo rukundo rwayo mu kureponda
kuri rwo mu kuyikunda biduheshe gukura amaso yacu ku byo twebwe twibaza yuko dukeneye, dutangure kureba impande hirya no hino y'abadukikuje, ari muri famiye yacu spirituelle canke hanze ya famiye yacu spirituelle. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ikintu cyose ni ingaruka y'ikindi kintu. Urukundo rw'Imana nirwo rufatiro rwa byose, nirwo rutanguza ikindi kintu cyose. Ibindi byose ni ingaruka y'urwo rukundo rw'Imana. Nimba atari rwo rufatiro, nimba atari ryo soko, ivyo dukora byose turimo kwihenda. Icyanyuma ndangiriza ko nuko igihe cyose uzomenya urwo rukundo, umenye ko ubuzima bwawe buzohinduka. Yesu ashimwe cyane. Ikizoza n'impinduka mu buzima bwawe nukungene uhishurirwa urwo rukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Amen. Munyemerere dusenge. Ndashaka kubatumira mu gahaguruka kuba ngo dusenge. Ofete ibi birahindura gusenga kwanje, nkabura n'ukungene ndabarongora muri iri sengesho. Ariko ikintu kimwe niki, sinsaba kugira ngo Imana iduhe kuyikunda, nsaba Imana duhe gutahura kubona urwo rukundo wadukunze maze ukarushira mu muri twebwe. Ni nkaho ati Imana ugurura iyo robine iri muri twebwe kugira ngo ubwo bubiko bwawe butangure gusesekara, butembe. Reka bari ryo sengesho ryacu uno munsi, abari ryo riba isengesho ryacu, aho uvuga uti Imana ugurura, reka ico kintu cyakoretse mu mutima wanje, ubwo rukundo rwasutswe mu mutima wanje rududubize, rutembe, abari rwo ruba impamvu yanje yo kubaho ubuzima ufise mu mutima wawe kubwanje. Haleluya, haleluya. Washaka kuduza ibiganza utangura kubwira Imana, washaka gutangura kubwira Imana. Mana asa nuko guhishurwa urukundo rwawe mu buzima bwacu. Ijambo ryawe rirabivuga neza, iryo jambo ntiriri kure yanyu, iryo jambo ntiriri hirya yanyu, ngo riri hafi yanyu, riri indani muri mwebwe, riri mu kanwa kanyu. Mwami, urwo rukundo ntiruri hanze, urwo rukundo ruri muri twebwe. Si ikintu turondera kuri wowe, ni ikintu wowe waduhaye ugisuka muri twebwe. Niyo mpamvu Mwami nsenga uno munsi muri iki gitondo, Mwami, kugira ngo ugirira neza umuntu wese hagati yacu, girira neza umuntu wese yabashije kuza muri Life Center muri iki gitondo, kugira ngo Mwami amenye yuko wamukunze, amenye urukundo wamukunze, ikiguzi watanze kubwe. Mwami, ivyo bimuheshe kukwemerera kugira ngo ubuzima bwiwe nabo nyine bugushikirize. Nimba uri ngaha muri iki gitondo ukaba utarakira urwo rukundo mu buzima bwawe, ndagutumirira mwene data, ndagutumirira muri iki gitondo mwene data, aho uherereye hose urashaka kumubwira ati Mwami, zana urwo rukundo rwawe mu mutima wanje, ndakwemerera. Urashaka kumwemerera urwo rukundo rwiwe rushobore kuronka ikibanza mu mutima wawe. Mwene data, ni kubw'ineza yawe ko urukundo rw'Imana ruba muri wowe. Mwami, girira neza uyu muntu ariko araguha akaze mu mutima wiwe. Girira neza uyu muntu ariko arakira urwo rukundo rwawe mu buzima bwe, maze yemere urwo rukundo rufate mpira ubuzima bwiwe, aba ari rwo rumukoresha, rumusunika, rutuma aza kuri wowe, bimuhe kuguhishurirwa, bimuhe kukumenya, ivyo bimuheshe gutekana mu buzima bwe. Uri hano wese Mwana,
ibyo ashobora kuba ariko aracamo byose, ndasenga kugira ngo guhishurirwa k'urukundo rwawe mu buzima bwe Mwami bimuhe gutekana, azi yuko wowe umukunda, ibyo byose ubyitwararitse. Ndasabiye Mwami umugisha wawe, ukugira neza kwawe abana bawe, umwe wese muri kino kibanza ubahezagire, ubagirire neza. Ndagushimiye ku muntu wese yabashije kuza hano, ndagushimira abakozi bawe bose uno munsi bariko barasaba ubwoko bwawe. Ndagushimiye umuntu wese ari n'icyo yakoze Mwami, kugira ngo uyu mwanya wacu wo gukoranira hamwe gutya dushobore kuwuryohererwamo. Umuhezagire, umugirire neza Mwami, unakabura imitima y'abandi bose, bumve yuko ashobora kugira icyo yapoka muri famiye yiwe spirituelle, ariko kandi bitagarukiraho Mwami. Amaso yacu yihweze kucyo ushaka gukora hanze y'iyi famiye, kugira ngo n'izo ntama ziri hanze nazo nyine ushobora kuzizana mu ruhongore. Hezagira abana bawe muri iyi ndwi tugiyemo, umugisha wawe ukomeze kuba kuri umwe wese hagati yacu, mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Haleluya. Umwami wese abahezagire, mugire indwi nziza.